Inyuma y'umutaga yo kw'igenekerezo rya 24 Ruhuhuma no mwaka, mu nama ya bose yari irongowe n'umukuru w'inama Nkenguzamateka Nyakwubahwa Révérien NDIKURIYO, Abakenguzamateka barize bongera baremeza integuro y'ibwirizwa rivuga ko Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA ahabwa iteka ryo kwitwa Imboneza yamaho yo kuzirikana gukunda no gukundisha igihugu. Imbere y'uko Abakenguzamateka bemeza iyo nteguro y'ibwirizwa, umushikiranganje w'ubutungane umupfasoni Aimée Laurentine KANYANA yari yaserukiye leta kugira ngo ashikirize imvo n'imvano yayo, yabanje gusigurira ibijanye n'uko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yerekanye bikuye ko ari imbonezi ibushitse mu gukunda igihugu, kucitangira no kugiteza imbere. Iyi nteguro y'ibwirizwa novuga ko ridasanzwe kuko ni ryatangujwe nk'uko dukunda kubibona n'ibisata bitandukanye by'ubushikiranganje, ariko ryavuye mu nama nshingamateka. Ni icyumviro cyavuye mu nama nshingamateka. Icyo cyumviro cyavutse mu gihe twari ko turashikiriza ibwirizwa rigenga ingene ababuze abakuru b'ibihugu batekererwa bakongera bagafatwa inyuma y'ayo mabanga. Niho abashingamateka bashikiriza ikibazo cy'ukuntu Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yofatwa vyihariye bivanye n'ibikorwa vyiza yakoreye abarundi n'ukuntu yitangiye igihugu cacu. Imvo n'imvano nyamukuru nuko abarundi babicishije mu bashingamateka bitoreye bashikirije icyumviro cy'uko Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu yoba imboneza nkuru mu vyerekeye kuzirikana, gukunda no gukundisha igihugu. Twasanze mu bidari bisanzwe bitegekarijwe mu itegeko rigenga ibijanye n'ibidari ngaha mu Burundi, ico kidari atana hamwe cyari kiri, ntikizotangwa n'umukuru w'igihugu nk'uko bisanzwe biri muri iryo tegeko. Ikindi kidari kivutse hanyuma gitangwa cyavuye mu cifuzo c'abarundi, hama kigacishwa mu nama nshingamateka na Nkenguzamateka zisanzwe ziserukira abarundi babatoye. Rero ivyafatiwe ko ni ibikorwa vyiza Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu yagiye ararangura kuva ari ku butegetsi kuva mu 2005, kuntu yagiye yitangira abarundi agakora ibidasanzwe, kandi ku kuntu yahishuriye abarundi amabanga adasanzwe y'igihugu batari bazi, bigatuma bazirikana kandi bagakunda igihugu gusumba uko biri no munsi. Inyuma yo gushikirizwa imvo n'imvano, Abakenguzamateka barahanahanye ivyiyumviro kuri iyo nteguro y'ibwirizwa. Ingingo ya 5, harashinzwe mu Burundi ikigo cigenga cyo gukabura no gushimangira umutima wo gukunda igihugu. Ico kigo kizoba gihagarariwe n'imboneza nkuru mu kuzirikana, mu gukunda no gukundisha igihugu Petero NKURUNZIZA, gifashwe mu mugongo na leta n'abagenzi bacu. Ikigo gushingwa ni sawa, giteza kwitwa izina. Kuruvuga ngo harashinze ikigo, oya ifuko kirondera izina, sinzi ko ari tora izina tuyishiriye ko ngaha. Ubwo ngaha nabona umenga yari un centre indépendant d'éveil et de renforcement du patriotisme. Igifaransa nariko niyumvira Centre d'excellence patriotique Pierre NKURUNZIZA. Nako ribakuru je dushiramo tuza no gushiramo n'izina ko tworekera texte d'application nazo zikazokwiga nyine izina rizoba tugume kuri principe, kuma principe général gusa itegeko rituhabe tuje mu mandeta yayo. Oya phrase ya kabiri ngaha muri mandema, muri amandema ndiko ndavuga muri avuze ndiko ndishwa edefos avuze ati tureke ziya nyende ko yacacaje yoca korera muhira. Umva nicyo gitabo tuvuga tuti dushiremo nimba hashinzwe ikigo mu Burundi cigenga kijeje citwa Centre Petero NKURUNZIZA. Uko handitse ko ari imboneza nkuru
mu kuzirikana gukunda no gukundisha igihugu. Hama munyemereye nagomba kuvuga kuri ikiya cy'izina. Iri zina twavuze ngaha mu gifaransa naho turi chantre guillemets, aha mu kirundi giteza kuvugwa mu kirundi nyene. Hanyuma tugasha tugishira no muri version y'igifaransa kujya bakivuze. Ariko rero je nari nkuko mwariko murabivugana mvumengo hoba akazina k'ubuhizi ka centre k'ikirundi kabisa. Mu gusozera abakenguzamateka bose baremeje iyo nteguro y'ibwirizwa.